nimba rero no bandose opportunity yo gukorana na Natasha twokorana, nimba muri uwo mwanya no bandose opportunity yo gukorana na Fizo canke na Sadbi bose nguma nkora muga gusohora indirimbo jewe bifata processes ndende cyane sometimes kuko nk'iyi management ndose ndayironse vuba kandi nayo nyene contract dufitaniye hari ibyo bafasha ariko hariyo n'ibindi nanje nifasha kuva nango umuziki navuga naragoye akarere umuziki warampaye inshuti nyinshi kandi zingira akamaro. Hello bakunzi ba Ndaha TV, nongeye kandi kubaramutsa ndabifuriza umwaka mushasha nkuko musanzwe mubimenyereye duriye muri kino kibanza haba hari impamvu itumye duhura. No muzi dufise umutumire Ali Driss Karim. Urakoze cyane. Urakomeye. Ndashima Imana. Yeah. Umeze neza. Ndi informe. Kuba kuzi abatakuzi n'abasanzwe bamaze iminsi myinshi batakubona kuri kamera urashaka kwidondora? Nitwa Ali Driss, umu artiste umuririmbyi w'umurundi, nkaba kandi ndumukinyi w'amareresi ariko kandi ndi umunyeshuri muri kaminuza. Yeah. Niga kuri kaminuza yitwa Inisade iranyene muri ville. Uti n'umunyeshuri yiga kuri kaminuza umva ntiyashimye gukora art yonyene ariga no kwiga. Hama Ali nagerageje kwinjira muri YouTube channel yiwawe. Nsanga ufise ama audio menshi kurusha ama video, ni kubera iki? Video ni ikintu kidasanzwe kugira umuntu arinda akora video. Ubwa mbere bisaba ibintu byinshi, uburyo cyane cyane n'ibindi bintu byinshi bisaba biba bikenewe. Rero jewe ukuntu nagendevuriwa sinatanga uwo muziki nishoboje twose ku buryo indirimbo zanje zose shobora kuzikorana amasanamu. Indirimbo fisi amasanamu ni imwe kuko ari Imana ashoboje tunyene kuronka uburyo bwo kuyikorera amasanamu kandi nibo wabonye ko imeze neza. Yeah. Ijya video ni nziza vraiment ifise ama image ndayite ni irapeza ukuntu. Urashaka kutubwira amahera wakoresheje kuri ijya video kubera iri so class kutaragenda muri YouTube channel ya Ali Driss gendayo urabe vraiment ijya video iri solid. Urashaka kutubwira wayikoresheje amahera ngahe hama nkuko uhejeje kubisigura uburyo wakoresheje wabukuye he? Ijya video numva umenga biragoye kudetermina amahera nakoresheje no kuyavuga kuko icyo wamenya cyo ni menshi kandi ntari musi y'umuriyoni. Mugabo kubera ko uri kurakora video si facture baguha ngo ndarishe ngo uvuga ati ubu rero video ndayirishe amahera ya nanaye. Donc video yantwaye amahera atari make ugasanga ndishe turiya sidicara ngo ngire David ndabe ngo amahera automatically yantwaye naya. Mugabo si make kujya wabonye ari nziza ntiyantwaye amahera make. Mbega Ali Driss arafise management? Yeah, ndafise management imfasha yitwa The Brothers Entertainment, niyo management ndimwo ubu ngubu. Driss, kubera iki usohora indirimbo utevye? Nkungu nabonye indirimbo muri channel yawe ya YouTube après nabonye yasohotse hama après 7 mois utrashaka kandi gusohora iyindi, ni kubera iki? Nibaze ko umuntu wese afise mode de travail yiwe kandi umuntu wese abafise donc amikoro ashaka kuvuga ati je mu kugira nje muri studio bigenda ukuntu bica kuri etape. Je rero kubona fise indirimbo sohora indirimbo zike byo nashika no ku mwaka nkasohora imwe kandi ikagira higejeje ibikorwa. Ariko sukuvuga ngo nabivuga gute subunebwe kuko nguma nkora muga gusohora indirimbo jewe bifata processes ndende cyane sometimes kuko nk'iyi management ndose ndayironse vuba
kandi nawe nyene contrat dufitaniye hariho ibyo bamfasha ariko hariho n'ibindi nanje nifasha urumva ni ukuvuga haciye iminsi myinshi birashobora kuba bivuye ku buryo de ku bantu tuba turiko turakorana. Muri game uhamazeyo imyaka ingahe? Je ndo kera jewe ndamaze imyaka itatu bo irenga gatoya. Imyaka itatu. Yeah. Imyaka itatu si mike kandi si myinshi. Urashaka kutubwira ama challenge wahuye nayo muri game positively na negatively, ni ibihe vyiza uririye mu muziki kandi nibihe bibi uboneye mu muziki? Kuva nango umuziki navuga naragoye akarere, umuziki warampaye inshuti nyinshi kandi zingira akamaro. Hanyuma ico nicyo kintu cya mbere nshima kandi warankuye ahandi hantu. Ingorane nazo ni nyinshi, ingorane zo zurumva ni nyinshi sana, uburyo gukengerwa n'abantu abacanke bariya, kubura support muri ubu buryo ubucanke buriya ni ibintu bikunda gudushikira twebwe abartiste na cyane twe tugisa n'abariko barakura buke turiko turazamuka tuhura n'ibintu bitari bike bitameze neza. Drisi, umuntu yoshaka kugusapotinga yo gukura he yo kubona gute? Support ziri ubwoko bwinshi, umuntu support mu buryo cyangwa support ku supportinga tu gusharing ibikorwa vyanje cyangwa kubikwirikirana no tubishize vyose en pluriel mu buryo mu gusharinga mu kugira iki vyose neza. Jewe mfise ama platform noshobora kuvuga ko ama platform yose ndakoresha Facebook page yitwa Aridris, Instagram yanje ni Aridris Burundi, Twitter Aridris, na YouTube rero nyene yitwa Aridris iri kwibikorwa vyanje byose aho urashobora kuhaja ukaraba ibikorwa vyanje. Twitege indirimbo nshasha ryari? I hope this February. Yeah, niho nibaze ko bizoba vyaheze. Aridris, mwobo uronse opportunité yo kuririmbana n'umusani umwe entre ya Satbi, Big Fizzo na Natasha, ninde mworirimbana? Bose uba umva opportunité ije indirimbo imwe umunsi umwe umuntu umwe muri bose batatu bagaca bambwira ngo cyagure umwe gusa, iyo opportunité niyo nayironka muzoca mumenya. Oya tushaka ko kuvuga ngo umwe gusa muri bose batatu. Icyo kibazo sishaka kucishura kuko basha novuga gute. Anyway bose ndabemera, bose ndabubaha, bose nta numwe tutokorana. Nimba rero no bandose opportunity yo gukorana na Natasha twokorana, nimba muri uwo mwanya no bandose opportunity yo gukorana na Fizzo canke na Sadbi bose nturanyishura justement question nakubajije uronse opportunité umunsi umwe indirimbo imwe isabwa ko ukorana n'umuntu umwe entre ya Sadbi, Natasha na Big Fizzo, ninde mwokorana? Yo opportunity uzoyicreate uzocumubona. Uti opportunity nzobanze ndayicreate aranse kutwishura basha tubwire umwe gusa. Umva sivyo ushaka kumumenya uzorondere iyo opportunity sivyo uzocumbwira ati ubu rero ngabajya hitamo muri uwo mwanya uzoca ndakubwira ati je reka ndirimbane no entre ya Bantu na Empire niyihe wemera cyane? Zose urazemera. Yeah. Bishitse ukasabwa kwinjira muri imwe muri izo wo kwinjira muri iyo ba impamagaye iyo ba iguhamagaye no okay Bantu na Empire bose baraguhamagariye rimwe wocuja he? Wala bizoca bivana na kontra bazoba bampaye kuko kumpamagara ni kimwe, hanyuma ico nzokora shitseyo canke ingene tuzokora ingene ibikorwa byabo bizoba bipanze biraba bitandukanye. Rero bampaye kontra nkayisoma nkavuga ati okay aha nibaze uko byo mfavoriza sero n'ingene je mbashaka gukora, aho rero niho noca ninjira, sino bose n'abakozi kandi urabizi. Yeah. Niki ubona ama TV online afashije Uburundi, Indundi Music, imiziki iwacu?
ama TV online navuga yuko arafise akamaro gakomeye kuko ubu uri kuraraba abantu barakunda social media cyane. Ikindi aradufasha ku ibikorwa by'iwacu bigashika hanze no hanze y'igihugu kuko kera zitaragura wasanga ibikorwa byacu nyimba uri umuririmbyi ufise indirimbo wagiye wayitwaye ku maradiyo gusa uzokumva n'abantu bari muri ako gace gusa abari hanze ugasanga byagoranye ko bakumenya mu gaveke aya TV online hari ibintu byinshi mudufasha muri make arafise akamaro kandi gakomeye mu gupromoting umuziki w'u Burundi. Mu ba producer bose bari ngaha mu ba director bose bari ngaha mu Burundi nuhe wemera cyane wewe? Wise Pro. Inde? Wise. Muri 2020 nakubonye mu concert atari make. Ni igiki twitegurire muri uyu mwaka? 2021 n'umwaka w'ibikorwa kandi n'umwaka w'umugisha kuri jewe. Ahantu nashize muri 2020 nditeze kuzohashika muri 2021. Ibikorwa birahari biteguye apana ibyo twizeye bya bindi ngo ngira Imana ngo izomfasha. Ibikorwa birahari byo muri 2021. Twitege amakolabo nkangahe, twitege n'amasingo song nkangahe? Sinshobora kuvuga ngo amakolabo ya naye ayazoshoboka kuko for real ntakubeshe right now gushikisa nta kolabo ikoze mfise, ariko ntibisigura yuko umwaka uzoca urinda uhera itabonetse. Rumva bizovana n'ingene ibintu bizoba biriko biragenda, gusa ico no kwemera nuko ibikorwa birahari mu vyitege. Akajambo kanyuma ku bafans ba Ali Idris. Abafana ba Ali Idris aho muri hose mumenye yuko ndabakunda, nibwo boss fise ndabakunda kandi cyane, mubandanye munkurikirana, mubandanye mushigikira kujya mudasiba kubikora. Ndabafite ama surprise menshi cyane. Akajambo kuba subscribers abakunzi ba Ndaha TV. Abakunzi ba Ndaha TV namwe kubera banzanye ngare riwanyu muce mugenda nari wanje mugire subscribe, n'abataragira subscribe kuri Ndaha TV mugire subscribe. Urabona yuko bakoresha abana batsovye. Reka ndagushimire kuduha umwanya wawe, tugushimire kubana natwe muri emission y'iwacu. Abafanzi ba Ndaha TV n'abafanzi ba Idris ngira mwaryohewe. Aho bakunzi ba Ndaha TV ndabashimiye cyane aho muri bwose, turabashimiye kuma viewers, like, ama comment, ama subscribers. Gusa nimurekera aho, nimurambigwe, mubandanye mubikora nkuko mwamye mubikora gushika ubu. Turabakunda cyane. Merci sana.